ndabashimiye kuri ibi bintu mbona munkoreye ariko Imana ibahezagi muze mubikorere n'abandi. Turabashimiye ingene muri ko muradukurikirana ko jewe ndi umupfakazi atishoboye w'umutambakazi adashoboye atakigira n'akaguvu na gakeya nkabadeze imfuvyi yitwa Tonny itanga ishaka none akazu karabomotse muratkoze twariko turabasaba murabe ingene mwogerageza mwigore nkuko mwaramutse mwigoye muri biciza mwatanguye muri kiciza mwatanguye kutugirira mugerageze ukuntu mwoturonderera aho turara tukaronka naho dufungurira aho tudufungurwa mutugaburiye. Turabaramukije amahoro y'Imana aho muhereye mwese bakunze ibijambo rya Kiza TV tongera tubifuriza kugubwa neza hanyuma kandi turashishikara kubashimira ubyo mukomeza kubitugaragariza ku biganiro byacu bibashika kunyota ngira siryo rya mbere mubonye turi kumwe no mwene data Tonny hanyuma cyari gihe kirekire nivyo ubuheruka ngira mwarumvise ingene twaganiriye nawe akatubwira ikibazo kijanye n'ubuzima ashobora kuba bayemwo. Uno musi rero twagiriwe ibako ryo gushika kumuhana ahabaye nkuko yababwiye ngira murabona umunyokuru turi kumwe ni wa wundi umwe yatwigana yuko ari nyokuru wiwe bafashanya mu bintu byo gushobora kurondera kugira ngo barabe ko goramuka. Rero muri make uno musi twashoboye gushika ku rugo turungiswe n'umuyobozi w'ijambo rya Kiza TV kugira ngo tugaruke kuraba uko bamerewe. Twagomba rero tubahe ikaze kugira ngo baturamutse bashobore kutwidondora kubo batari bwaba kurikirane kuri channel yacu. Tonny naraye neza twagomba rero muturamutse Ndabaramukije mu izina rya Yesu. ndabona ko ryohewe kabisa kandi twashitse ngaha turabona n'ibigori byatanguye kwera ngira ngo usanga harosa ko burahekeye nakari ni byiza kabisa. Twagomba tugire ko kandi twakire na nyokuru wawe ubuheruka ntitwigeze tumubona yari yafatiriwe n'ibikorwa twagomba rero kugira ngo nawe tumuhe ikaze ashobore kuramutsa abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana. Nyoko karibu Bakunzi mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye yuko mwatwiyumviriyeko kugira ngo mutugendagendere muze kuraba aho twicaye n'ingene tumeze mu buzima bwacu. Imana ibahezagire murakoze. Amen. Musanzwe mwitwa gute ku kazina? Pasikarina mvayo kurera. Pasikarina mvayo kurera. Kijya murakijijwe none? Dusengera mu shengero rya Turene Evangeli. Okay. Muri make kenshi turakunze twebwe kugendera abakristo kanaka ko baba bafise intahe ivyo bashimira Imana kuvyiba yarabakoreye. Namwe none hari ico mwoba mufise mu bw'amatiki kintu ntibagiranwa ku buzima bwacu uko bukiye uko bwije turumva ko twocishimira ku Mana. Twege turashimira Imana kuko twaraciye mu makuba menshi cyane turafata amakuba y'ukugorwa y'ukumererwa nabi ariko Imana yagumye tuzigama gushikana uyu munsi racatuzigamye none urabona ko yatwiyumviriye ko ikaduha n'abavyeyi batugaburira babonye yuko dushonje kandi babonye ko dukennye. Imana yacu ni nziza igenda iraba ibibereye n'ibikwiye ko Imana yaratugiriye neza. Jewe naragowe cyane gose bimwe byinshi birengeje ndabura umuhungu wanje asigana abana ngaha asigana umugenzi wiwe ngaha uwo mugenzi wiwe abana yarabataye aragenda none utwo twana turi ngaha baratwakiriye bakiriye kamwe bakira kandi nanje nakira uyu nari sanzwe mfise uyu none Imana idutunze gutyo nyene. Imana niyibona uburaro n'uburamuko bwacu ingene tugenda nanje narabaye n'ikimuga ubu ngendera ku nkoni agakoni ngaka ntafise agakoni sinshobora no gushika kwibarabara none Imana yatwiyumviriyeko igumi tuzigama kandi Imana yaranzigamye yarantunze yarangiriye neza. Iyo taba yari Imana simba nkiri ngaha kandi simba ndi muri abo bana nabo bane yitaba yari Imana ntibaba bakiriho. Imana ishimwe. Amina. Muri make ijambo rya Kiza TV rero tuhari kugira ngo dushobore kuza turumva intahe ivy'Imana igende bakorera. Twumvise intahe zanyu yuko ari ndende Imana yabagiriye neza
ikabaha no kugira ubuzima mukaba muriho kandi ivyo navyo nivyo gushimira Imana. Rero umuyobozi w'ijambo rya Kiza TV yari yaturungikanije bino kugira ngo dushobore kubizana ku rugo aho Tonny asanzwe aba. Ubundi ho ntitwari bwaronke nyine amakuru twemeza yuko ashobora kuba ariyo namwe rero ko mu bishingiye ntaho urumva ko ari byiza. Nico gituma rero twashitse hano twagomba rero kugira ngo mushobore kugira akajambo mugiye abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana kuko barifuje kenshi gushika hano ariko ndibaza nabo ubutaha barashobora kuzohashika. Rero umuyobozi w'ijambo rya Kiza TV yamaze kubitangira akahashika, mugira akajambo rero mubwira bariko baradukurikirana. Yesu ashimwe. Je akajambo dushobora kuvuga muri abo bariko baradukurikirana, mugende mubabwira ati murakoze cyane, Imana ibahezagire ko mwabimviriye ko kandi mukaba mwababonye kandi mukamurogaruka no kubaraba. Ego baragaruka kuturaba noneho rero nakazi twari turaramwo kabomotse kare kabomotse aho hangaho nariko ndacyumbagiriza nza ndarondera udutineri kanga hajya ndondera udushashe nzibira. Iyo nzigomba kuba kwa yose mugabo je sinoshobora ukuntu no yubaka nariko ndazibira ngo ndabe ko noshobora kuronka aho ndara. Mugene mubabwira ati murakoze cyane, Imana ibahezagire, ati byo mubagiriye ni byiza gose kandi barabashimiye bongera bashimira n'Imana yabatumye. Imana ibahezagire. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV turabakengurukira, subscribe ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu na share kugira ngo nabandi nabo bashobore kubona ibiganiro bica kuri channel yacu. Uwabaye mwiza aba muzima kandi murumva yuko bakomeza nabo kubashimira uburyo mukomeza kandi kubigaragaza yuko mufise umutima w'urukundo kubari mu buzima novuga ati bugoye. Hanyuma umwungere w'ijambo rya Kiza TV ahari, Imana ikomeze kumuha imigisha, turabigukengurukira kandi natwe murabona ko twagamburutse twamaze gushika aho mwadutumye. Rero murumva yuko atari iki gusa, yuko hari ikindi kibazo nasho cadutse bivanye naho baba. Nivyo twabonye impome z'inzu hariho aho uruhande zashoboye kubomoka, urumva umunyokuru nawe arishendagiza ntashobora kubikora wenyene ngo ashobore kuvyishoboza. Rero murumva yuko ivyo gushobora gufasha uno muryango birahari kuri babandi bariko barasaba ukuntu boshobora kubonana na Tonny kugira ngo bashobore kugira ico bavuganye. Murumva yuko nubu bigikenewe yuko mubona hama mukagira ico mukoze. Tonny twagomba rero kugira ngo namwe mugire akajambo mushikiriza abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana, mugire nico mubwira umwungere w'ijambo rya Kiza TV yaturungikanije bijya kuko ni kubwanyu ni kubgawe kugira ngo iyi saha tube turi hano. Kazi ndabashimiye cyane ibyiza mu nkoreye, muze mubikorere n'abandi, Imana ibahezagire. Amen. Hanyuma ku kintu kijanye nico nyokuru yatubwiye yuko hariho igice c'inzu yari karagerageza ukuntu basi amatafari yo kongera gusubirana kugira muronka aho murara, mugira ico mukivuze ko bakunze bariko baradukurikirana kuko ni benshi bamye badusaba yuko bobonana namwe, mugira ico mubashikirije. Kazi jewe inzu yarabomotse ariko navyo twari tuzi gusa, turabasaba yuko mwodufasha kuyitwubakira turonke aho turyama, Imana ibahezagire. Amen. Hanyuma twarumvise yuko hariho ikibazo wari ufise c'ubuzima nyene bwo kutabandanya ishuri, nk'ubu umwakuza mu kwicenda urabona yuko ushobora kuba wipanze ukabandanya ivyigwa. Ubu n'umuntu yo gushira mu ishuri ndibaza kimwe guteranya kimwe urabyumva bitagoranye. Sawa rero twagomba kugira ngo mugira akajambo rero mubwira abakunzi b'ijambo rya Kiza TV k'agasoni karugi bariko baradukurikirana, hanyuma tuce turangiza ikiganiro cyo no munsi. Kazi ndabashimiye kuri ibi bintu mbona mu nkoreye, ariko Imana ibahezagire, muze mubikorere n'abandi. Amen. Murakoze cyane gose. Twagomba kandi twongere twakire na nyokuru nawe, hanyuma nimba ari akajambo afise kari ku mutima yobwira abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana kugira ngo duhave turangiza ikiganiro. Karibu. Turabashimiye ingene muri ko muradukurikirana,
ko jewe ndi umupfakazi atishoboye w'umutambakazi adashoboye atakigira n'akagufu na gakeya nkaba ndetse imfuvyi yitwa Tonny itanga ishaka none akazu karabomotse murakoze twariko turabasaba murabe ingene mwogerageza mwigore nkuko mwaramutse mwigoye muri biciza mwatanguye muri kiciza mwatanguye kutugirira mugerageze ukuntu mwoturonderera aho turara tukaronka naho dufungurira aho tudufungurwa mutugaburiye kandi murakoze gose Imana ibahezage turabashimiye uko muriko muratugirira mudukurikirana murakurikirana n'abandi bose muze murabakurikirana abo mubonye bose bameze nkuko kwacu turabashimiye gose Imana ibagirire neza ibaha umugisha tongeye gushimira nabo mwarungitse badushitseko nabo nyene bitanze batiziganije barakoze nabo nyene turabashimiye nkuko dushimiye ababarungitse Imana ibahezagira murakoze cyane gukenguruka bakunzi bijambo rya Kiza TV sivye mbeshe ngira namwe muravyiyumvira ineze y'umuntu niyimutera gukundwa rero twagomba kongera gushimira kandi bivuye ku mutima umuyobozi w'ijambo rya Kiza TV ntako adakora kugira ngo ashobore kumva ari kumwe na bene data bari mu bibazo rero kandi twongera gusaba n'abakunzi b'ijambo rya Kiza TV badukurikirana igihe kitaragira kugira ngo mushobore kugera kuri Tonny twabasaba kugira subscribe na share kugira ngo nabandi nabo bashobore kubona ibiganiro bica kuri channel yacu aha turi ni ku rugo kwa nyokuru wa Tonny kandi murumva nawe ubufasha ari karasaba yuko mwogira ico mukoze kugira ngo ashobore kuronka aharambika umusaya n'umuzukuru wiwe murakoze cyane kuri microphone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere inyuma ya kamera hari Gasuku mugira amahoro y'Imana aho muherereye mwese tuzoba dusubira